Itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cenda mirongo icenda wari umunsi udasanzwe mu bakunzi b'urukino rwo guterana amakofe mu gihugu c'Ubuyapani mu gisagara ca Tokyo. Ni umunsi ufatwa nk'uw'intibagiranwa mu mitima y'abakunzi b'urukino rwo guterana amakofe. Ikibazo ushobora kwibaza ni kubera ko uwo munsi ufatwa nk'umunsi w'intibagiranwa mu mitima y'abakunzi b'urukino rwo guterana amakofe. Ni kuri Big Dream Media. Imbere ko tubandanya ndagutumiye kufenda kuri sabone hamwe n'akamenyetso k'inkengeri kugira ngo murongo babiri yacu imisi yose tuyashizeko. Ni umunsi w'intibagirano mu mitima y'abakunzi b'urukino rwo guterana amakofe, aho hari haramutse haba urukino rudasanzwe hagati y'ibihangange bibiri bikomoka mu gihugu ca Amerika mu rukino ariwo Mike Tyson hamwe na Buster Douglas. Ico gihe Mike Tyson niwe yafatwa nk'umukinnyi adasanzwe cyane bivanye n'ukuntu yatsinda abo bihanganye bitamugoye cyane, bimwe bita KO. Ibyo vyatumye atankeka abantu benshi bizera yuko ari batahukana intsinzi kuri uwo munsi nk'uko byari bisa bimenyerewe. Urukino rugitangura Mike Tyson yarakoze uko ashoboye kose akoresha ubuhinga n'ubumenyi bwose yari afise kugira atsinde uwo bahanganye ariwo Buster Douglas. Yarakoresheje inguvu zidasanzwe n'ubukirefuse yarasanzwe afise kugira arabe ko yotaha Buster Douglas muri round za mbere, ariko icyatangaje benshi bari aho nuko gushika kuri round y'umunani Buster Douglas yaracihagazeko, ibintu byatumye Mike Tyson atoroherwa. Muri round y'umunani Mike Tyson yarakoresheje ubuhinga n'ubukerebutsi, akoresha tekinike zose yarasanzwe afise ata hasi uwo bari bahanganye. Buster Douglas yaraguye hasi mu buryo budasanzwe ku buryo atawari yiteze yuko ashobora kubyuka kandi. Ariko icyatangaje benshi mu gihe Mike Tyson yatangiye gushyira amaboko hejuru yigira intsinzi, Buster Douglas yarabyutse kandi abyukana inkomezi zidasanzwe zatumye atsinda Mike Tyson kuri round y'icumi, icyatumye benshi bari aho batangara cyane. Inyuma y'imyaka 25 Buster Douglas ari mu kiganiro na kimwe mu binyamakuru bikomeye cyane ku isi yarabaje icyamwongeye inguvu bigatuma atsinda urukino mu gihe byaboneka ko asa n'uwatsinzwe. Inyishu yiwe ni ikigwa kidasanzwe kuri wewe nanje gusa n'abari mu rugamba rudasanzwe rwo guhangana n'ubuzima bwa buri munsi ku munsi. Yavuze ko igihe yasinya contract yo guhangana na Mike Tyson, mama we yararembye cyane. Igihe gito imbere y'urukino tangura mama we yaracikanye, ariko imbere ko acikana yasida mubwiye ijambo rimwe rikomeye cyane ryatumye ashobora gutsinda urwo rukino. Yamubwiye ati, mwana wanje, agashimwe ushobora kuronka woma kugira ngo umutima wawe unezerwe nuko wotsinda Mike Tyson. Ariko kandi imbere y'uko urukino rutangura yarahejeje gutandukana n'umudamu wiwe mu gihe ubutunzi bwiwe bwari bwifashe nabi cyane. Kubw'ivyo gutsinda Mike Tyson niyo nzira yonyine yarasigaranye kugira ngo asubize ubuzima bwiwe ku rutonde mu gihe bwasa n'uko bashwanyagurika. Aha tushobora kubona impamvu zatumye Buster Douglas atsinda urwo rukino ari zikurikira. Buster Douglas avuga ko kugira ngo utsinde mu buzima no mu bihe abandi bose babona yuko udashoboye no kugira impamvu why gusumba kwibaza inzira bicamwo kugira ngo utsinde. Upfa kuba gusa ufise impamvu idasanzwe igutuma gutsinda. Ibijyanye n'inzira intsinzi yawe ishobora gucamwo how birikora. Ariko kandi yasiguye ko igihe yagwa hasi byasa nkaho inguvu zose zamuheranye. Hari ibyumviro byinshi byanyuragiye mu mutwe wiwe, mbyuke mbandanye guhangana ariko inguvu zamperanye, ariko kandi nagerageje kuri round y'umunani yose. Mu gihe ariko yiyumvira haje impamvu yiwe why iri kwituma hangana, icyatumye avyuka no kubandanya urugamba atitaye ku kuntu habatsinda. Douglas avuga ko amaze kuvyuka yiboneye ubwiwe mu maso ya Mike Tyson huzuye kwihebura bivanye nuko atari yiteze ko ashobora kuvyuka, kandi acagira ko avuga ko aho ariho yamutsindiye. Mu buzima bwa misi yose hari igihe duca mu bihe nk'ibyo aho tubona ko ibyo duhanganye bifite ubushobozi bunini cyane gusumba inguvu zacu, bikatuviramo gucika intege kuko buri muntu atubwira ko tudashoboye gutsinda. Ariko icyo twibagira nuko hamwe twogira impamvu why ikomeye idusunikira gushika ku ndoto zacu, ntituzosubira kwibaza inzira bizoca kugira ngo dushike. Ndawe urafise impamvu why igusunikira gushika ku ndoto zawe. Ubunini bw'impamvu ufise nibwo buzokwerekana ko ushobora gutsinda cyangwa ushobora gutsindwa. Wibuke intsinzi yawe itekeye ku bushobozi bwawe bwo guhaguruka ukabandanya ku rugamba no mu gihe atamuntu n'umwe aguha icyizere cyo guhaguruka. Kandi uyu munsi ntutinye guhangana na Mike Tyson wawe, ntutinye guhangana n'ibibazo byose ubona bikugarije. Nubwo ubona inguvu zaguheranye, haguruka utangure gushaka kurondera gushika ku ndoto zawe kandi uzotsinda kuko birashoboka.